Nkuko mwabibonye duhejeje kwakira ingabire duhawe n'ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afrika ribicishije kuri gisata cayo kijejwe kurwanya ingwara. Ikaba ari ingabire rero igizwe n'ibikoresho bizohabwa amavuriro ari mu burere bw'ubuvuzi indwi, no kuvuga uburere butatu bw'ubuvuzi bwo mu gisagara ca Bujumbura, akarere k'ubuvuzi ka Gitega, Ngozi, Rumonge na Muyinga. Ni ibikoresho rero bizoza gusahiriza kuko n'amavuriro asanzwe ariko arakora mugabo akaba akeneye kugira ngo ibikoresho kugira ngo ashobore gukora neza, ashobore gutunganiriza abene gihugu. Ivyo bikoresho rero twahejeje kuvyakira, tukaba tuboneyeho n'akanya rero ko gushimira kengurukira ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afrika nabo basanzwe bafashanya mu gushira mu ngiro uyu mugambi waje hageze ko waje mu gihe Burundi cyo kimwe n'andi makungu twari dusanzwe tugize imisi duhanganye n'ikiza ca COVID-19. Ubu rero tukaba tubandanya dushira mu ngiro imigambi ya leta nkuko twayitekanije kugira ngo abene gihugu bashobore kugira amagara meza. Dusaba abagiye kubikoresha, turi kumwe bari ngaha baratwumva ko bikoresha neza. Mwabonye ko harimwo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, harimwo amapikipiki, harimwo imashini zitanga umuyaga nkuba. Ni ibikoresho rero bije dusanzwe tubikeneye, tukaba tubasaba ko bikoresha neza na cane cane bakabikingira kugira ngo bize bikore igikorwa vyatekanirijwe.